wasubiyemo timva kwidanza ampisi kuri 3000 nubwo bari 300000 nubwo bari 1 million nubwo bari 2 million ibe ryose peu importe prix bo barihishwa cyangwa barihwa umuhungu rero nawe yamuhaye akora 300000 ku kwezi turayamaze urumva turayamaze amafaranga ariko akorera umukobwa arafise umuryango arafise kuziga ugasanga nawe nubwiyo nta n'umupira wa transition yambara ibaze vraiment urumva kandi umukobwa akumva ko ari ryohewe ariko ubundi reka tuvuga abahungu bubahwe urumva oya je rimwe na rimwe bambabariye sinumva ngo bubahwe ariko hari ukuntu nyene. Bonjour, bon après-midi, bonsoir munkundire nongere ndabaramutse mwebwe mwese muriko muradukurikirana kuri no mbonesha kure yacu ya Akamo TV. Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse ndabagumbire cyane murazi yuko ndabakunda kandi cyane gose kandi murabizi yuko tuticaye twamatubahereza ibikorwa kandi murabizi yuko ivyo byose inyuma y'ivyo byose turabakunda. Nizere yuko mwebwe mumeze neza ibintu ari sawa cyane ibintu ari wanene namwe mutameze neza nizere yuko ibintu by'ukuri bizogenda neza hari Imana bien sûr hari Imana izobikora kugira ngo bigende neza cyane nihimbaza nshideri muko muravugana muri kano kanya imbere ya kamera turi kumwe n'umwigeme sinzi ko ari umwigeme ngera arivuga ariko je ndavye n'ukungena ngana ndabona ko ubumama butaramufata ni uramufata ko mburaza kwivuga kugira ngo bigende neza ariko mutibagira yo kugira sabone j'aime commentaire partage kugira ngo tumenye ko twari ko dutamba twirorera beza bacu dukunda murabibona ko ncenda nagashira kwantwa vura umunsi ndi romantique rero ntimuze kunyemera sabone kugira ngo bigende neza anyway rero twakira umukunzi n'amahoro cyane mumeze neza ya ndashimye Imana cyane cyane kabisa none kumenga tuvuga icayi tuvuga ifungurwa tuvuga iki kumenga ntibirashika munda ba amasaha aragira ariko kundi meze neza no kuri nationagiriza Imana nukuri ibintu byose urashima Imana yes antwa nivyo natanguye ndabivuga yuko kuri mwebwe bitameze neza murabona ko umutumire wacu tukavuga yuko ibintu byose ashima Imana kandi ibintu byose ari sawa rero namwe bitameze neza biraza kugenda nko mu tumire wacu namwe bigende neza gicemo kive mu induru turagwaye ikaze kuri nombonesha kure yacu canke se yanyu ya Akamo TV. Murakoze cyane kunyakira Delicia. Ego. Kuba ariko rero baradukurikirana kumbure bavuga ati turakeneye kumenya no mutumire vyimbitse ninde. Nitwa Niyashima Andresika. Ndi mwigeme. Nabwo nduba kameme simbo bitutuna. Aho hakujya ndabona yuko ibintu nutwe gushatsa. Nutwe gushatsa. Ndagushiye ku isoko. Yatemeye. Yani tujya ku isoko ariko ntabwo turubaga. Basi caraciyemwo je ndibaza okay mwihakane mwihakane unyene bice bihera kushaka kunsokora zibiri oya je mwihakane turaba inde uyu muntu oya sindamwihakane aho je mbwiye yuko ivyo ntatari vyo gushaza ndatari nico nambaye ya nizo gushaza kuko ntawambika hose daba ku maboko yose yes urabibona kandi ngo hakurya ngo ni fiançailles kandi urabona ko ibintu byo byose ni mu mutwe bivana n'igituma washizeko mugango ivyo bintu birashobora kukuburiza isoko birashobora kukubuza umugabo sinibaza ko bihagaze aha kuko umugabo ntahagaze ngaha kuco nambaye oya none jewe nakuze bambwira bambuza ko kwambara impeta ngo bishobora kukwicira ibintu bimwe bimwe ngo babahungu ugasanga baragutinye bivanye n'ukungene Delicia ahicawe kintu hayobegwa ahicawe kintu hayobegwa bivuze ko fa kumenya aho biri gusa izi ntizobuza wa vrai azi nyene ko ntegeze ko ari jewe ntivyomubuza kuza danyutswe Niyashima Andresika hamwe na Himbaza Ange Delicia urumva n'ibintu by'amanje gusa murago umwe muko muradukurikirana byoroshe n'umuwe urumva yuko ibintu biza kugenda neza bon Jessica rero ntiyubatse n'umwigeme Jessica tumutora hehe bimeze gute kumbure nko ariko baradukurikirana akaza akora bimeze gute okay sanze tumenyesha makuru kuri Ejo FM mumenyesha makuru antuko no munsi arabica bicike cyane kubaza ubwo ndiko ndabaza mu byo ariko urabaza umwe sinzi akantu bigeze kunshikira ahantu bantumiye urabona ko tuba turiko turataka abantu nyene tubabaza ibintu byinshi twigira abantu ndazi ihende rero bagutumira ahandi hantu nk'ubumengo sinzi ivyo ndimo
nkaho wo n'amatara yonyine nkaho wo kubwira ati Jessica tangura uvuga iki niki biba bigoye ariko nagunya ndi muri za umutima uri kurasiba ariko ubundi shayi rya radio urazi induru uba ufise ndabatumiriye kuja kumvira ivyo Jessica urazi induru abafise oya nje tunavuze ufite ishitsa umengo nyene sizi ibindi bintu kubera avec beaucoup de concentration ariko haje nyene bari ku kwanima abantu nyene kugira ngo bigende neza cyane gose. Jessica rero umeze neza nukuri ndashima Imana n'umwuga wawe ugenda neza ego byose urashima Imana. Yes. Rero mutibagira kugira sabone muravyumva yuko ibintu ari meze neza cyane j'aime partage commentaire kugira ngo tumenye yuko tutariko dutamba twirorera. Uno musi ni Ange Jessica na Ange Delicia uno musi tuje kuganira nk'abigeme. Je mugangira ntibazi ko ndumwigeme. Nca kitumye cyo kibazo kize banyakubaho nze ndabiyereke basalamu bodufasha bashiremo kazanga ngira ngo babone n'uwo muntu wari we ko ndisiho yuko ari benshi bafite inyota bakati na Delicia tubakeneye kumubona nibandike muri commentaire bakaba bakeneye kumbona bavyandike muri commentaire kandi bavyandika ari benshi kugira ngo ibintu bigende neza kumbure kumanza gutira telefone genda vyandike mu telefone menshi urahavushiramo ifoto yiwanje basi bereke nane muri telefone kugira ngo bigende neza oya ntaco tuza komanta muri commentaire kugira ngo bazo tukuzanire ikindi gihe gikurikira Ange Jessica kaza gukomanta akambwira yuko akeneye kumbona muri commentaire tandukanye ubona ko atari muri commentaire kugira ngo bigende neza tukabizaba bitese n'umunsi rero tuje kuganira ni débat canke se ni kiyago cacu cuno munsi aho duhagarara cyane kubigeme turahagarara cyane kubigeme kumbure bitavuze ko turabigeme oya ariko cyane turahagarara kubigeme babigeme binuvye babigeme usanga badakora ibintu binibi canke se babigeme usanga batinya gukora ubuzu nubu kumbure ushaka kubatera amasoni ndabizi ibintu nk'ivyo turahagarara cyane kuri bo kumbure tubabwire canke se tubayagire kuri bimwe twovuga bitandukanye kugira ngo bave hasi bakore kumbure akazi kose kumigeme karabera. Jessica uno munsi rero tuje kuganira cyane ku bigeme badashobora gukora ubuzi ivyo bintu kuri wewe nk'abariko baradukurikirana wotangurira he kugira ngo kumbure twinjire cyane ku kiganiro cacu cuno munsi. Twavuze abigeme nibaza ko umuntu wese kugira ngo abeho abwiza kubaho afungura yego kugira rero abeho ufungura bisigura ngo ubwizwa kubaho ukora kandi jambo ry'Imana tutibage ko bitubwira ngo udakora ntakaje not nzohezaga ibikorwa by'intoki zanyu kandi hari n'umugani w'ikintu ko udakora ntakaje ni kuvuga ngo Imana kugira ngo ihezagire abakobwa antuka turi mu bantu bipfuza ubuzima bwiza iminsi yose bipfuza ibintu biyagayaga bipfuza gusa neza rero mu gihe ibintu udakora biragoye ushaka kubishikira swat kugira ngo ubishikire hari ibindi bintu cukora utari sanse kuba wakoze aho neza ko ngiye kwinjira cyane tutarashika ariko umukobwa ahari peu importe imyaka afise peu importe ubwiza ufise kuko hariho benshi bikanga ubwiza entre guillemets je vais dire physique ko hari udashobora gukora ariko nta kazi na kamwe yego kadashoboka dede nagenda kuko ikintu cyose kirashoboka mu gihe wakigerageje yego kandi nta kazi kari ngo ego nivyo ari byo tuvuga ngo nivyo abahungu kubera bisabira abahungu kubera biriya ariko nibaza ko ivyo bintu byari bya kera turabona ababubaka arabigeme turabona aba engineer arabigeme antuka mu madomene yose turabona ko umwigeme ashoboye bivana nuko yabihisemo ariko Jessie reka dutangurire kwanza ku buto bw'umwigeme bivanye n'abavyeyi ahatandukanye bafise nko mu kibano dusanga nk'aba bavyeyi bifise bakarera umwana ugasanga dutangurire cyane cyane mu nzu kuri bwabuzi dusanga nko mu nzu iwacu gukora akazi swatse kumukozi turagera no mu gukura kwiwe kumbure kunge nababayeho kuri babana usanga abavyeyi babo swatse abavyeyi ugasanga bariko babuza gukora hari abakozi hari abanaba kuri abo kuri Jessica bivuze kwiki
ico navuga ahanini ngaho ikosa nza kurihagarika navuga ku bavyeyi barambabarira kuko umwana kuva akiri muto ico umwigisha canke se ico umwerekana ico akura akora ariko ukuze nyene naho wowe ufise ubuzima bumeze gute bwiza ejo hirya yezo azoja kuba ku rugo rwiwe ntuzi uburyo ngurera nabo gatukwa n'abako yes ntuzi apart nico bizomugora kubaka urugo rwiwe yes azogenda muhe dufate dushaka kuba dufise ibintu vyuzuye kabisa hari abakozi bashika 5 4 umwe 3 bose babikora byose mugabo je nagenda kubaka sinzoza guhamagara ngo azanire umukozi wiwe nshaka kugenda twese navuze twifuza ubuzima bwiza kandi ubuzima bwiza bw'abavyeyi barimo no munsi ntivyadutse no munsi barafise aho bahereye kera ndizera neza ko n'abatatanguye abari no munsi rero muri iki gihe je ntigeze nigishwa guteka ntigeze nigishwa gukora udukorwa two mu nzu zanzara sivyo turasiga sevre kuko padiri tutakora urabandika ugwara rugera ngaha none uzotonora igitoki umugabo uzogenda ku butike kuri restaurant kugira ngo umutoni byo gufungura sivyo ubuzima bwiza buraryoshe kandi tutegeza kububamo bwose sevre mugabo nimba ntashaka gukora udukorwa two muhira umukozi aduze cyo tujye mukate ni Jesse aho ntaguciriyemo ngo nakagahuzu ko munsi ngo hariyo baki Oya gwagwara rugera ngaha gashade tutabesha oya ntabarumbwire ko hari umukobwa ushobora kumbwira yuko Jessica umukobwa kagahuzu kiwe ko munsi ushobora kumbwira yuko ashobora kukamesego bon hari abishobora hari nabo numva ngo bazi abakozi cyangwa mama wabo barabikora je sais pas ntavyo ndabona mugabo ndizera neza ko ivyo bihari kuko banyumatse ko n'ugwara ruza rugera ngaha yego tututse facile numva ko c'est pas si facile urashaka gutwara tugereranye nyene duto tukadusiga tukabasa neza ntuka nubwo utadusize tukatuca neza tukagira isuku muga tutitayeho n'ibyo byo kuvuga ngo by'inzara umukobwa n'udukogwa biramana bitegerezwa ushaka kuvuga ati mfite akazi kenshi umukobwa akora nawe ni vyiza ndakunda umukobwa akora ako kazi kenshi uburi kuravuga Jessica naka uvuga ati nshobora kuba mfise akazi kenshi ndati uvuga ati gashobora kukubuza gukora ibikorwa by'abavyeyi yumva muhira utegerezwa umuvyeyi niwe bavyigisha abana ariko ubu turi abana ugasanga ukora umuvyeyi na kubuzima bumeze neza muhira ugasanga umukobwa ntazi nuko amazi yabiza ahubwo ati jewe ikintu nzi ndazi guteka ubuyi ndazi guteka amazi none uwo muntu yashika mu rugo Jesse urazi gucumba yes of course yes yes okay yeah no razi bunini gose bw'abantu bashika 20-30 mugabo ubwo mu muryango n'ubonera ngo tugubwasiza ko tubufungura en tout cas vraiment no muntu arahiriwe urumva rero kenshi gikosa nazo kunda yagetse ku bavyeyi usanga abona ko muhira ibintu bimeze neza ariko umwana ntiyigera mwigisha udukorwa duto cyane cyane umwigeme kubera ejo navuze azogenda kubaka ubuzima ntazosanga bumeze ku muhira wabo bumeze none tuzarataha muri wabo azabwe nzanira umukozi ntekere canke ngo ntize umukozi aze kuntekere ni hamwe nubwo byesho ugasanga afise umukozi hari gihe umugabo avuga ati jewe namushaka kujya ubugaru 10 ho kuvuza ubugari yes canke ibyo watetse wowe ugataka umugoroba avuga ati uno munsi nubwo atokugara bikubwira ati uno munsi reka nanje abana canke se umutware wanje afungura ibyo narondeye mu gitigeze vyiga muhiri wanje eske bizokorohera mugabo urumva Jesse urumva ko atabari kibazo c'umwana hari gihe nivyo nabuze ku bavyeyi mugabo n'umwana umaze gukura dede atuka turayaga n'abandi nawe urabibona ati mugabo Jesse urazi ko ari abavyeyi babobrisha ati ntuhirahira uje mu gikoni kabisa ivyo urazi ko bihari birahari mugabo birahari ntuhirahire umukozi wanje ndamuhemba amafaranga ku kwezi umukozi namuhamagaye kugira ngo bakoreye mwebwe abana biwanje akwabo uja mu gikoni wewe abavyeyi bariho mugani baza ko niyubaka ntaco azogenda bubaka urugo ari babiri aho barigiye muca bw'abacavuga yuko nubwo yubaka ni ya mafaranga nyene avuga ati jewe swatse umukuru wanje amafaranga hari amafaranga ya naya ntashobora kuvuga ibintu nk'ivyo urumva none tuvuganye kuri nubwo biri uko dede umva amafaranga yiwazo tuzagenda aje no kubakira umukobwa ntico ntigishoboka ntango umva ntazoza kubaka ubwo bwenge bake n'ubwo bw'umukobwa wiwe kandi urumva ni hahandi n'uwo mugabo bazo bari kumwe bizomurusha rimwe na rimwe usanga aramwirukanye canke umugore mu nzu ataco ahereza amaboko atacakora ararusha umugabo kuko tumva neza yuko umugabo azana umufasha aje kumufasha même si atari mu rugo mu dukorwa duto gusa no mu bindi binini ategeza kumufasha ategeza kumuruhura mugaje ari wawe namwe ati nkene amafaranga yo kuja muri salon nkene amafaranga yo kwambara nkene amafaranga y'irasiyo nkene amafaranga y'ibi amafaranga y'inzu y'amatara n'amazi umugabo araremerwa ni hamwe usanga y'abagaca bahunga mu rugo
ntashaka no gutaha n'ubwaheza akazi akaca mu karaga atahasa yindi kuko agiye kuruhishwa niwe yasanze yarisanze kumuruhura mu rugo yes ko usanga ambwiye ati genda unkorere utu n'utu mbwa bikaba intambamye kuko ntazashoboye tuje kuri ico Jesse cyo kuvuga ngo amafaranga abakobwa amafaranga y'abahungu buri gihe turarusha urarushe iyo bivuga kamera sindimwe okay ndago unsamiye hejuru turarusha amafaranga y'abahungu kubera iki umukobwa adashobora gukora akazi kiwiwe amafaranga y'abahungu kubera sinza kameme sinabonye kavuze yuko ngo amafaranga y'umukobwa atera ubunebwe umuhungu canke ngo amafaranga y'umuhungu atera ubunebwe umukobwa canaho uravyumva kubera iki canaho ndaza kuvuga nawe urumva ngo amafaranga y'umuhungu atera ubunebwe umukobwa iyo vuze ko amafaranga y'umuhungu atera ubunebwe umukobwa ico kintu ni kubera iki abakobwa kenshi tudashobora kumva yuko tworaba nk'utuntu cyangwa ugasanga nk'umuhungu ararungikira amafaranga umukobwa kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 12 ariko ugasanga niwe mukobwa atari yumvira basi akore nk'akantu reka tuvuge ntaco kuba yaramurungikiye nta kibazo mugabo ugasanga ntari yumvira Jesse ico kintu je kirambabaza ntari yumvira gukora akantu uvuga ati aka kantu vraiment reka ndagakore kumbure mu wundi mwaka izagoze gukorera urumva mugabo icyo kintu birica Jesse ahantu wo havuga none ufifashanye ngo nja kuyironka oya Jesse kuranyicira abakobwa none uko uravuga yuko mfise ifashanye none umuhungu waguma yama kuva mu kwambere mu 12 abona atambuka ega Jesse abahungu baraba abo bahungu baraba mugabo ifoko bakane bagira ubwenge hari umuvyeyi nkunda yitwa Evangelist Aismanisha akunda kutubwira umuhungu n'umukobwa murigana mu ishuri wanashaka kesho uza gusanga abakobwa aribo bazi n'ubwenge kenshi entre guillemets rimwe na rimwe canke se turahejeje amashuri umuhungu aragiye kondera akazi akikaronka gusa fa kunyandikira ko yakarosi atwegiye mubone wo dukundanye kwezi kwa mbere ko je fete je ambwira akazungu umukobwa umenga abona amafaranga sivyo akagumaza amafaranga yo kwambara yamuha amafaranga yo kugira déplacement ibintu byose yipfuza ayamuha byose abahungu rero rimwe na rimwe bikuruminga mu kwiyemera ahubwo ufite n'umugabo nyene nashaka bakenyera yarondera nubwo bari makeye avuga tuje mukobwa ntegerezwa nta kibazo ibintu byose wipfuza ndakwandikiye 10,000 ucuma ndakwandikiye 20,000 ucuma ndakwandikiye 30,000 sinzigera nigira ivyiyumviro byo kugira ngo mpaguruke jewe nkora kuko ico ngene cyose ndabisonda gishaka ariko umunsi umujya muhungu yayanyine ukwezi kwa mbere abiri atatu bimwe nipfuza sinda bironka nzotegeza kwimvira ubwenge bwene no shakisha navyo ndo nk'amafaranga kandi uyu muhungu nawe ukuntu ayampa uko ashaka ni ukuvuga ngo je dois dépendre de lui uko ikintu cyose azonyabija gukora nzogikora ko ndi munsi y'ibiganza vyiwe ndigikoresho ciwe ndotwete yawo niyo mpamvu uza gusanga rero abakobwa kenshi bategamiye amafaranga ku bahungu iminsi yose mu kintu cyose kenshi umuhungu nawe mukoresha uko ashaka kuko aramufise ko droit ndegabaye kubwiye ugasanga mupangiye inzu ikintu cyose kwiga ni umubyeyi ni papa ni mama ariko ararera nicyo gituma rero umukobwa nawe ategeza kudepanda umuhungu nawe azamukoresha uko ashaka ibyo ashaka byose yes mugabo Jesse murumva ko bica bihagarara kuri bwa bwenge noba ndabatutse mvuze ko ari ubwenge buke oya mugabo bica n'ubunebwe bwa cane n'ibiki kandi yoza ko umukobwa ari mature dede ari mature kandi navuga afise vision ntashobora kwicara ngo yicare amafaranga y'umuhungu nibyo mu bakundanye kubikora utwo tugeste utwo dukado utwo tu ofke kanaka bitegezwa kubaho sivyo ariko kare bavuze akantu ngo umuhungu amafaranga y'umukobwa ngo atera ubunebwe umuhungu ngo nayo umuhungu ngo atera ubunebwe umukobwa kidabwa nicare canaho kuko amafaranga y'umukobwa bw'iru yaje banange niga canke ukaza wumva ngo mu rukundo ngo nta muhungu dushobora guha amafaranga pourquoi pas kubera iki wayaguha kubera iki wayaguha kwimvira ko yamuha umva ari karambaza ariho noyo ikado ayiguhaye kubyunezeye ugiye kuyimugura utonezeye musohotse nakiri ngo umuhungu umisi yose natereza kuriya why hari umugenzi kunyunezeye guyarishe urazi combien de fois nawe yonezeye guyarishe hari umugenzi yari yanyagiye arambwira ati shadede ndaryoherwa uyu mushiri wanje ndiko ndamusaba amafaranga mugahagize nkaho kabezo kandi avuga ati ntiza amafaranga nzoya gusubiza urane kujya abahungu bihagarara ko hewe ngo biranja mu mutwe ngo umuhungu jewe nsaba amafaranga aho oya kabarahevye uriko uravyumva umugenzi wanje barakundana urumva mugabo ko
ahirahiye akamusaba amafaranga Yes. ko ubugenzi buba buhevye urukundo ruba ruhagaze mugamusavye ntaragera gukunda aracagushaka ibintu muga nta muntu arashaka urumva bihagaze kuri hahandi nyene ni gushaka umuntu mbambi ni gushaka ibintu ufite navuze ibintu vyiza canke ibintu mu rukundo bitegezwa kubaho mugabo the first kundu ujya muntu wanashaka je ndi nk'umuhungu simbaza kuntera amabuye muga nta kundi nk'umuhungu gukunda ari umukobwa adakora ashobora kudakora ko yatakaza araronka mugona ko ata mutwe afise wo gukora ubu azoja kugukonsoma n'utwo afise twose tuguhereko kuko urashobora gukundana n'ivyo muri umwe yatakaza afise sivyo ukamuha uno mushankeje ntiwugere wumva nagusabye n'amafaranga y'umugambi imisi yose akagusaba amafaranga y'ugukonsoma ushaka kugezaho nawe no mu rugo uzoruha antuka vraiment aho rero Jesse bitabiza muri kwa handi watubwira ati umuhungu harageze aho amafaranga atagisubira kuyama akambwira ati kora ibi jewe nije ndagufise mu biganza vyanje utegerezwa gukoza umugambi utegerezwa gukora ibi kugira ngo ya mafaranga ndayaguhe abo bakobwa shaho bakobwa Jessica wumve combien de fois ingene bambabaza aho nuko amafaranga bayabuze bakaca baja kwigurisha Jessica kuri aba bakobwa bigurisha Jessica aho nta bice nza kuvuga abo bakobwa Jessica barika gukora nk'akazi barabaho ni nshaka inavuga ni bandi basaka ibintu vyoroshe gusa ede yero bagiye kumeta ubuzima bw'abandanje Jesse hari ikintu je ntemeranya naco ngo ubuzima burabaye bubi canke ubuzima muhira ntibumeze neza uca wiyumvira yuko Jessica jewe nka Delicia par exemple ubuzima muhira bubaye nabi ko je Delicia no canja kwigurisha yo namahitamo y'umuntu abihitamo oya Jesse none ayo mahitamo umva ari meza ntabwo ari meza bien sûr none wumva ufise amaboko yo gukora Imana yaguhaye umutwe ubwenge naho utangura ku kintu abantu bifuza rero ngomba gutangura nango ngo turinde ngo nta buzi buhari naho wiga urumva leta urumva nta nubuzi bukiboneka none nta mugambi numwe nta kintu na kimwe basi nubwo ushobora kuba warize ibintu dede ntushuronka n'amafaranga yo kubikora muga hari akantu kanaka ko gutuma gukora hari akantu kanaka ushoboye gukora uyu munsi Jesse n'umunyesha makuru gani byo wize oya Jessica n'umunyesha nibyo nigiye jewe Jessica n'umunyesha makuru sivyo nize mugabo nayo iyo passion ndayifise muri jewe numva nyene ko kuva kera narabikora donc ngerageza uburyo bwose mugabo gani numve ngo uno musigiraho binshikaye uno munsi ndashaka kuronka amafaranga umutanga aja kudara twe bisa ubumenye bwinshi ko waravyize hako uri kuja kwidandaza naho bari mu bicumi canke ariko wakogera mu 50,000 canke 20,000 nkuru umuntu yaguha ugatangura ikintu ukabikoresha ubu harizari imikasha rero zande umengo n'ubuzi busuzuguritse mugabo babeshaho abantu hakuja kwidandaza urumwana w'umwigeme ukumva yuko jewe Delicia no munsi canke je kanaka ntegerezwa kuja kwidandaza kandi rero kwidandaza sinzi ejo bundi umukobwa nabonye bahaye umutahe w'ibihumbi 100 cambwira ati mu minsi mikeyi jewe umutahe uzoba ari wadoze munyizera ya mafaranga je mu yami siko kandi yabikoze uko nyene vyarakunze mugabo ukaza wumva nk'umwana w'umukobwa agiye kwidandaza ibintu hoho vyarabaye nabi sinzi aho John aciye wambwira ati uyu ariko yidandaza ku bihumbi 3 uramuronka 3000 francs ibihumbi 3 Jesse urumva iyo ngorane y'abana abo oyo fetse sinzi nanje tunaza ko naza kubiteba ko cane gose de namahitamo y'umuntu kandi benshi usanga ari ingeso usanga peut-être haranu yarabigemedemo ke canke nabishasha je sais pas bivanye n'amakupi y'abakobwa nico gituma bavuga ngo mbwira wo mugendane menye uriwe bivana n'abagenzi office bivanze yes abantu mubana nabo harabijemo atandi kuvuga ngo ningeso mbi canke bambe ngo nubukene canke ngo nubuzima bubi kubera agakuku k'abantu turangizanya cyane urumva niyo mpamvu rero ukene bivanye nico tunavyo umukobwa ari matu afise vision uraba abantu mugendana bivanye n'igomba kuja bivanye naho ugomba kugera ariko nico gihe jewe antuka aho mbaye sanzwe nta muntu atushobora kugira abagenzi bameze neza imisi yose hari igihe usanga ufise abagenzi batameze neza ariko nk'umuntu vraiment afise ubwenge Imana yaduhaye ubwenge kugira tubukoreshe Jesse umuntu afise ubwenge ukaca wiyumvira yuko ngo noca nkora ikintu ngo kubera abagenzi banje bagikoze Jessica mukuri kw'Imana ukacumbwira ati nakarigurisha reka nanje nje kwigurisha bega nakujana uko nyene ufise ukuntu nyene ama connection mugumana kubera ko byabaye yes nico tunabwiye ntibivanye naho ugomba kuja naho ugomba gushika hitamo abagenzi mukwiye kugendana nabo kandi bavuga twese kundisa abagenzi benshi twiye dukona hari na hariya ariko umuntu umunyabwenge afise vision afise yaja arahitamo umuntu umwe
canke babiri peut-être afite icyo akura kugira muri iyo nzira yo bimworohere. noneho kugira uri umukobwa kugira abagenzi b'abakobwa benshi ni ikintu kiragoye cyane ingeso zirandukira cyane gose zirandukira cyane gose kumva yuko kandi usanga muvana nabi ugasanga ibintu bikomeye cyane kuri ba bantu rero uvuga ati jewe uno munsi nka Jessica ndi ngaha kumbure ba bakobwa badashaka gukora ubuzi ugasanga akazi kabaya nk'amabusi hari ugasanga hari abakora ubuho ibintu byarabaye ibintu birebire cyane nta kazi k'umuhungu katagikora umukobwa mugabo rero ukasanga baba bakobwa ho oye basa nka Jessica uko nyene muri ko muramubona ugasanga ni ngorane Jessica kuri abo bantu nabo babwirike banka kazi kabayabaye ugasanga biragoye cyane ubundi nta kazi nuvuga kabayabaye kabaho isifiko kaba kamemba kaba gato kaba kanini akazi kabi gusa novuga kabaho kwisi nako kuroga donc kwica abantu ariko kandi kose akazi nta kazi nakamwe ko gatokora peu importe tutazi igihagararo cawe utaravyukuri nta kazi nakamwe numva kabisa umuntu adakwiriye gukora ureye kwicara amaboko kandi arikira mu byeje yakunze kumbwiye yakimbwiye kera mbwa kenshi cafashije nta kintu nakimwe gihera hejuru ikintu cyose ni hasi buke umuntu ashaka gutanga ujye sitone bafite aho bageze hariya hejuru barafise aho bahereye yes ikintu cyonyene gihera hejuru de umva ure ndagikoresha nimva yes iyo uhera hejuru manuka ari ikindi kintu cyose gihera sikiduka rero ushaka gusaba no munsi mengo ndi ngaho mu kazi kabaye kitwe ko kabaye ku bantu mugaje kora kamico gufungura kandinda gusega kandinda kuja gusabiriza abantu bose kuja kurondera amahera ugiye kwidandaza kuja kurondera amahera mu bundi buryo aho hantu hatebeje sinukuri abo bakobwa bagenzi banje jewe nuko ntafisa amafaranga Jessica urabona hariyo ahantu vraiment hantera umutima ubabara pe iyo ndahaciye nkiyumvira ati none ujya mukobwa mugenzanje ujya mukobwa ujya nigikibasi je no mukorera nkumva umenga no mukura kwibarabara basa hariho ejo bundi numvirije ambwira ngo n'ubuzima bube ndambwira none ubwo buzima vraiment ubwo ni bwiza ubwo rimwe gacitse bwiza ubwo rimwe ni furaha tu urumva abantu turatandukanye ifo yuko twiga kumenya ati jewe kanaka nukuri ndakwiye kwihisha agaciro umuhungu ntakwiye kuntwara uko ashaka kubera amafaranga yiwiwe nukuri ko Imana duhagura basi dushinga ishiramwe ry'abakobwa bakora ibintu bikomeye amashiramwe arahari ariko nakubwiye bivana no guhitamwo k'umuntu kandi ubwo n'umukobwa akuze ubwenge wiyumvira decision yose ufata kabisa jewe udakureka namahitamo y'umuntu yabivana ingene umuntu yahisemo ariko ubundi nta kazi nakamwe gasuzuguritse nubwo winjiza 5 par jour nubwo winjiza ubuzima Jesse bwaragutse cyane hari ibintu byinshi byo gukora ibyo bundi sindaho nabo ego nk'ubu wicaye ngaha urashaka kwiyumvira ati ego nubwo bidahuranye basi ntara akazi kajanye n'ivyo nize nta kintu na kimwe muri je numva ko noshobora ibaze bavuga ngo uburyo ngo nibwo bubura ngo dohereza uburyo urango tutabikora muga hariyo n'ababuronka ubwo buryo ugasanga ibyo bintu ntibari ko barabikora mu mutwe na vision kuko ashaka kuronka direction y'ibintu ukora muga ko ata vision ufise nta ushika urazi Jesse ubuzima ubuye bwarabaye bunini cyane ejo bundi sinzi ahantu nabonye umumama yatanguje ikintu bwa ni societe ni agence cyane bon uwo mumama vyukuri yaregeranije abantu abakobwa abamama baje kurerera abana babandi bon ni muri cyagihe usanga nk'umumama nk'umuvyeyi ugasanga nta mukozi afise uruyoya canke se afise abana nyine batoyi badashobora agiye nko ku kazi badafise ikibarera adafise abana abasigira kugira ngo rero bikunde bace bahamagara wa mumama nca nangazo na baba bakobwa usanga bariko baraja kwigurisha kandi ubuzima bwaragutse cyane ubuzima ari bunini gose bashobora kura utuntu bakre rero bagaca hamagara wa mumama akatanga abantu muri yo atunze muri yo agence kugira ngo ahereze abo bamama canke se famille bikeneye nk'umukozi barakora akazi neza bikagenda neza ugasanga ibikorwa byose babitunganira ariko nkaca nangazo nabo bantu vraiment badashobora gukreya utuntu kugira ngo bigende neza
nico nako ndavuga ubuzi no kuvuga umuntu wese ashaka gukorera akazi kiwe urashaka kureba ati jewe Delicia nivyo sindaronka ikintu gihwanye n'ivyo nize ariko niravye muri jewe nta kintu na kimwe numva ntushoboye gukora mbese hamwe noronka na 50,000 canke 100,000 nta kintu na kimwe numva nodandaza turana bahera ku impuzu zibiri ego bisi ugasanga ibintu byaragutse uzi ko amafaranga y'abakobwa aryoshe no kurya amafaranga aryoshe y'abakobwa araryoshe kurya uhiraye ukagura nk'uduhuzu utunga ugashira kuri stati abakobwa baroroshe cyane ko bagushorera bakavuga ati tuntu vraiment ndabona ko tumeze bien il faut ko neza imbere umugenzi wanje yes mugubu umukobwa yose amafaranga ikintu ca mbere ndasha hagazeho igisuko cyane igisuko amadrede rero shara harawe nkayo yiwawe Jessica urabona ayo madrede yiwe kwa cyari ko yagiye ayo madrede Jessica naha ayo madrede niba yashize ko dede uzirenge nazimye Jessica ntabarumbwire amafaranga y'ayo madrede wumviriza ayo mafaranga Jessica atakintu ukora kikwinjiriza je turashwana oya kwa nashyize ko atamuntu agiye gusega atamuvyeyi nagiye kugora utagiye kwidandaza nakoreye kandi akaba nubu atabona ndiko ndasega aco bitwaye gushatsa n'ivyiza kuko reka ntice wifatanye nuko ushaka nyene ariko jiga bazona wa muntu ashite igisuko ca 100,000 yambaye impuzu za ipantaro ya 50,000 ishati ya 40 n'ikiatu ca 200,000 uwo muntu nta n'igihumbi yinjiza ku kwezi nta n'igihumbi ibaze umuhungu rero nawe yamuhaye akora 200,000 ku kwezi turayamaze urumva turayamaze amafaranga ariko akorera umukobwa arafise umuryango arafise kuzi ugasanga nawe n'ubwiye nta n'umupira wa transition yambara ibaze vraiment urumva kandi umukobwa akumva ko ari ryohewe ariko ubundi reka tuvuga abahungu bubahwe urumva oya jeje rimwe na rimwe bambabarire sinumva ngo bubahwe ariko hari ukuntu nyene oya bubahwe kubera ko Jessie uburyo bw'amafaranga umuhungu afite akoze mu cubahiro ategeze ko ikintu cyose kimutuma guma yubashwe par exemple ibyo bikubera kugira ngo abonetse genda umuhungu sinomara ma umukobwa nane yagumona iyonge ndiguma meze gute mu nzu yo ntazomushira ni no kumwica aho bisana ni no kumwica kuko basi urayamuha wowe uri umuhungu urayamuha umugabo nturukurabona karusho nta musaruro ariko arabyaza ya mafaranga turagowe abo bakobwa turabici yes rega niko kuri hari ababizi babikora nyene babizi mugabo umuhungu araruha kabisa akavuga ati none uyu muntu ninashimushira mu nzu ho je amaherezo yanje azopfa azobizoherera bizogenda gute umuntu adashaka aje kwirondera umuntu wo kubaka umuntu akabaza bari wa wundi nga umukobwa ari baze kuma ko rimwe kabiri gatatu bose azogucira ko umugani ko abahungu baravugana cyo umukobwa reka n'umufuko wanje sigaye wera yes ibaze vraiment tugaruke cyane Jessie kuri ba bakobwa usanga kwidandaza ico kintu nguma ndakigaruka ko cyane kubera ko Jessie birambabaza mbonye nk'umukobwa vraiment ndizi na mukobwa ubundi mugenzi wanje n'umukobwa ugasanga byukuri hari abantu baturamira Jessie baturamire ubishaka avyandike muri commentaire nzoje kubamwereka nukuri barahari pe uko nukuri kw'Imana ihoraho barahari umukobwa yidandaza kwitwamira ntabwo ari kubarangira twumviriza ko badukurikirana ntabwo nukumvikana ko ibyo bintu bafite ubuhamya ego oya yose niko ndabarangira bivuze yuko niwabura umukobwa niwabura umuhungu nta kibazo ndashobora kuja kuhakwereka aho hantu bon nandi naraharira cyane nkavuga ati none nkaho hantu kweri nk'abantu bigurisha kuri 3,000 ico kintu kirakunda bon byukuri je naragenda bibona nk'abariko baradukurikirana bashobora kwibaza ngo nugushikuza ni kugira iki ahantu narashitse ndabibona by'ukuri ndeme ego urumva navuga ati none nk'umukobwa nka jewe je ndi umukobwa mugenzanje n'umukobwa ni gute uwo mukobwa yoja kwigurisha ku bihumbi 3 ico kintu cokunda nubwo yoba ari miliyoni 3 urumva sakazi mu niyo bararutana amabeyi kandi ga hari usanga barutana amabeyi ndaharira Jessie ndaharira ndavuga ati ico kintu nicobaho umukobwa mugenzanje aja kwigurisha ku bihumbi 3 ico kintu nticokunda je narahabonye byonsana ndavuga ati karabaye vya bintu naharira nivyo urumva ico kintu vraiment nkavuga ati none ico kintu vraiment ku mukobwa aje kwigurisha ayo mafaranga izina mukobwa je nanje ndi umukobwa novuga nta amafaranga umuntu nta utayakenera ariko niyumviriye yuko shobora kuja kwigurisha muri ubwo buryo en plus kuri iyo prix urumva yuko abari ikintu kinababaje giteye agahinda ariko hakacaho ngo baba bakobwa Jessie bigurisha kubera ngo ubuzima babayeho
ubuzima babayeho ugasanga ni bwa buzima ngo bubi bumeze nabi abo bantu bobo wumva gute nta guciriye mu canke sindakongereye ko wasubimwe timva kwidanza ampisi kuri 3000 nubwo bari 300000 nubwo bari 1 million nubwo bari 2 million ibe iryose peu importe prix bo barihishwa canke barihwa navuga ko sakazi kabare mwigeme nivyo kandi umuntu tutibagije ko abantu bajaye kubw'impamvu nyinshi zitandukanye twabivuze kare haragenda kubaga kuku haragenda kubera abagenzi ugasanga babifashije rimwe na rimwe ugasanga bibabiguyemwo amaze kujamwe rimwe kabiri kanka kwavayo usanga guma yiho twubariyo hari abandi ubuzima kabisa mu muryango vyanka nyene bikanka hari naje guca amafaranga y'ishuri hari naje guca amafaranga batubarera bene wabo hari naje guca amafaranga batunga imiryango navyo bibaho mugabo nizera neza ko pe none Jesse ikintu kiryoshe vraiment mubone yuko ari kuca ayo mafaranga y'ishuri yahiga muri ubwo buryo vraiment nico niho ndikondaza ntibiryoshe na gato hari uvuga ati je ndumva afise vraiment yumva afise umutima wo kwiga mugabo buryo bwose rero n'umuntu amufasha byaranze Jesse nagahiga kisango aguye aho hantu mugabo urumva siyo nzira yari akwiye kugenda ufumura undi muntu agufasha canke mu bundi buryo nubwo usaba umuntu wamutahe twavuga uko yo mungana kose ukiyumvira kandi injira mu mashirahamwe aramashirahamwe menshi cyane riha ayo mafaranga ukotiza uko bikwiye nukuri baraguhingurana utanguza akantu gatoyi turabona abavyeyi bacu bama birukanye mu mabarabara babahora kudandaza kugira iki ariko bakumva yuko bafise wa mutima kurera babana bakumva yuko bafise naho nyene haje hari abakobwa ugasanga baragira ariko kumva yuko barakeneye cyane kumva yuko bodandaza kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza uragiye ko n'umutahe wa vemire utangurira ko gajesi Jesse okay nimwe navuga bivana ndeje mu mutwe ufite ikibazo simutahe je maze kubona kuba ko gabenje ikibazo ni mu mutwe ati kajya kazi cyo kugira gutya ndafise umuntu ama ati haraza baba papa baraturondera amafaranga barayadua donc ntashaka kujya ikintu abiri yakuye ntashaka kujya ikintu aruhiye ubwo buzima bworoshe turabusha kenshi mu bakobwa vraiment biruzuye birahari ariko kandi akacabazana n'akandi kantu k'ubuzima buryoshye ubuzima bworoshe kandi bwiza ibintu navyo biragoye ntushaka gukorana ubuzima bwiza bisaba kubukorera jewe ngo ndeke gusa neza kubera iki ntagiye kurondera ngo mwisabe ushaka amafaranga nkaya ashaka kuminyogo urumva ugasanga ari uca agenda abona nako ingene yavuga ati ukuntu yambara ukuntu ahantu abaye ukuntu ubuzima bwe bumeze nanje no mwegera kamwe nigane kagakuku ndamwigane ndabishungira ubuzima rero nkamo cyamona ko ibintu byoroshe tazamfata ingufu nyinshi n'umwanya wanje biravuna yacu tuba tureke kwigana babagenzi bacu kubera ko biravuna ntuzi je uburyo je amafaranga nayarondeyemo ushobora kuba nayaronse mu buryo bumeze neza nabikoze neza ariko wona ukaja kunyigana ukibaza ngo ya mafaranga jewe nayaronse nkuko wowe ushobora kuyaronka wowe ushobora kuyaronka ari menshi agwiriye ariko wayakuye mu buryo butameze neza kandi ndakubonye no munsi sinzi hari inyuma sirago wahuye naje sinzi ukuntu inzira waciye mbwa ngo yaronke yego kashaka ko no munsi aho Imana yankuye ntushobora kuhamenya ati bimeze gute canke ngo vyokunda kuri abo rero Jesse usanga bidandaza bavuga ati jewe ubu buzima muhira mbayeho nabi pe mbayeho nta n'ubundi buzima no byokunda kugira ngo ndabuvemo kuri abantu ho bafashike Jocho nabafasha ndumva navuze kariti namahita umuntu aba yagize mugabo nta buzima nabone ndutari bifuza aho nyene mbere turaho Jesse urazi ko ariyo nabidandaza bafise imbanyi Jesus ako kantu rero Jesse mana y'Uburundi ataronke hariye atari baratwariye hariye naho nyene urumva ngira naho yo barayitwariye kuko abantu nakubwiye yuko abo bantu ndahafitiye ubuhamye yuko bariyo hariho nabonye bafise inda bidandaza bafise inda ça c'est grave umva deja umwana ufise inda uriko uravyumva ndabizi pe ufise inda uriko uridandaza ufise inda Oya nje nibaza yuko umwese kabisa kuba birimwo muri izo ngeso bo bisohokamo kandi birasa n'abantu babegera birasa ko utamukumira nimba mubonye bamwegera ukamuha impanuro rimwe kabiri gatatu antuka nawe ukamwerekana n'akandi kantu yokora kubishoboye kuba bishobojwe ukamwerekana kandi kantu yokora ukamwereka ingaruka nyinshi zirimwo abandanje muri buryo buzima ariko ukamwiyegereza hama
ugashobora kumufasha kubisoko kuko abaye birimwe mugabo bidakunda nyine babisoka ngo atazi na voie de sortie ariko plus abo begera nk'amashira hamwe canke nabandi bigeme nko kuwo wagiye canke abandi bakagendaho bakabaganiriza bakabaha umwanya kuko dufise ukuntu natwe tubinyora umengo n'abantu bo gutabwa n'abantu bahariya mu oro bari bimwe kubw'impamvu zitandukanye muga plus ubiyegereza ukabaganiriza rimwe kabiri gatatu arico ushoboye kumuha harimo tahe canke ikindi kintu yokora ukamufasha byokora kuvayo kandi yamaze kuvayo biroroha ingenzo zo gukura y'abandi haje inyuma yasizeyo ariko mu ico gihe bon hari nk'umukobwa usanga ivyo bintu uvuze vyose ubimukorera ariko novuga yuko ni kwa kuntu nyene aba yaramenyereye canke mugabo ugasanga cyo yitwa ingeso ntiyagiye kubera izo yabaye ingeso kandi uramureka nyene akananiranye barahera mwico gihe rero n'intambamye zirahaza ugasanga bon nibigwara urahakuye ibigwara ukavuga ati none jewe ubuzima nakuze bumeze neza ariko zangwara nizo nikwegeye nizo abana abantu ugasanga biragweriye bipfujwe akari basigaye barasufra après Jesse ndashaka cyane ko duteba aho hantu by'ukuri ahantu iyo ndahibutse harambabaza cyane nkumva mwene wacu iyo ngorane mugabo kabugotsi n'uyu muntu aguma kwibara barafrema ariko aridandaza Jesse n'ukuri hakogwa ikibasi je nibaza yuko sinzi nyene baranashatse Jesse urazi barashatse no kubirukana nico nagira mvugo ko leta nayo nebishamo inguvu ego ahantu baragerageje ibyo bibanza birazwi bosha bakabihagarika rimwe kabiri gatatu ndatuka n'ufashwe nyene akaba uko kwiyegeza mu kubafata ntibashaka sinobango bashaka baje kubahana mugahariho ibintu bavuga amashira hamwe canke y'abakobwa n'abagore bakabafasha abakenyezi bakabafasha d'abord mu mpanuka kuko abantu bakeneye d'abord guhanwa gufashwa psychologiquement mu mutwe hama bakagira ico babafashije nabo ariko na leta ikabishiramo ingufu bakumva yuko ikintu cose bakababwira ko ikintu cose gikunda umwana w'umukobwa nta kintu na kimwe uyu mwana w'umukobwa kuko turabona benshi bavuyemo kandi ubu bameze neza basa neza bafite ubuzima bwiza bafite n'intahe nziza bayigeze kubiyo ngombwa babivuyemo nibaza ko na leta yoshiramo kandi navuga ikiganza n'amashira hamwe y'abakenyezi n'abigeme nabone bakabishira mu ruhare dusigerera inzira amavuta kumbure nk'abari ko baradukurikirana uno musi mutumire ni Ange Jessica kumbure nk'abari ko baradukurikira kuva ku ntango ivyo twavuze byose conclusion rero kumbure nk'abari ko baradukurikirana je uno musi ndo umukobwa kanaka sishobora guhereza amaboko yiwanje nkakora ibikorwa bitandukanye ndi wa mukobwa nguma nsegerereza amahera ku bahungu ndi wa mukobwa nja ku mabarabara nkuko twabivuze cyane Jesse dukora iki kugira ngo ivyo bintu bihave burundu nuko twabaka tugakora ubu uye kera abakobwa ngo barakuguma muhira mu dukorwa ego amashuri ntibiga amashuri turayiga ubu biroroha ubuzibura harosha gukora akazi peu importe nta buzigwa abahungu nta buzigwa abagabo nta mukobwa nta muhungu umuntu wese arashaka gukora bisaka uhaguruka gusa mu mutwe wawe ukumva ko ushobora kugira ico hereje amaboko amafaranga nayo umuntu aguma ategamiye ngo y'abahungu umuhungu azira guha rimwe kabiri gatatu ariko nawe uravyumva ibikurikiro vyumva nta n'agaciro uheza ngo ugire mugore umukobwa uvuga ati jewe ndigaburira ndiyambika yo urazi rero Jesse ngaho oye vraiment ku muhungu azi yuko uri umukobwa urondera arakubaha kuko akubonamwo wa muryango akeneye avuga ati naho ntazoba nkihari antuka ntwaye umukenyezi mvuga ati ni maboko igihombi pe azorondera umuryango w'iwanje ntahari ndi hafi azoburondera uko bukwiye ko bwije yes kuko ubuzima stoko tubamwe no munsi Delicia ntibizokunda ko tubamwe twamarira gushika mu ngo no mu rugo tuzokwicara dushike turaba mu nzu nyene twicare gusa hamwe n'umwana gusa w'igituma ngo papa ku kazi ego urumva isuko ari ngo ndira papazi umukozi gusaba amavuta ngo ndira ngo twaraze urumva ariko n'ubuzima tutegeza kwemeza bwo gukora kandi nkuko barakora kivuga ubu umuntu w'agaciro ntihaza ku muntu wari wese agutwara dine n'importe comment cyangwa ngo guhendesha ibintu bigaragara no vuga ko navuze ko abantu benshi batuka ko bakunda ibintu bisa neza biyagayaga ntabwo ntirero ntihazo hakibaye umwanya wo kuza ngo uhendeshe utuntu twose ariko uzo n'umukobwa w'agaciro ukora ushobora gufasha mu muryango ushobora gufasha n'uwo mukunzi wawe ndetse no mu rugo rwawe utazosha kugira ico uterereye wow yari Ange Jessica rero unkundire ndagushimire merci beaucoup ndabashimiye ko mwashoboye kunyizera mukanyakira hano nizere yuko nitwasubira kubatuma ko muzoza cyane cyane goye urabitwemereye ni wambesha
imbere ya kamera niba mbese urumva yuko bizoba bigoye cyane ndagushimira reka rero ndabashimire yari jewe himbaza Ange Delicia na Niyoshima Ange Jessica ndabashimiye cyane kumburewe mwadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku musozo ntucike intege nawe kino kiganiro ushobora kuba ukigaruka hagati ndizera neza ko biza kugenda neza cyane kino kiganiro ukakirangiza cyose kuko by'ukuri harimo impanuro wa muvyeyi wa muhungu wa mwigeme umuntu wese ushobora kuraba kino kiganiro kumbure urashobora no kugira ico uterereye aho ubaye mu kibana hatandukanye kugira ngo ibintu bigende neza cyane we wamwigeme rero ndagutumira cyane kuraba kino kiganiro kumbure kizogufasha byinshi cyane aho uzoba ukeneye gushika bizogenda neza cyane kugira ngo ugire ico wifashishije kumbure ubikuye muri kino kiyago ndabashimiye cyane mutibagira kugira s'abonner j'aime commentaire partage kugira ngo tumenye yuko tutariko dutamba twirorera kuri no mbonesha kure ya Akamo TV imana yo mwijuru ibandanye ibahezagira naho buta bye bye